guys mwabonye uburyo bugezweho bwo kuvomera uburyo bugezweho bwo kuvomera ibiraya. Yes, ibiraya muci arari muci normalement muci egadayo kare muci ari ku musozi. Yeah, murabona yuko ubuhinga bwa none bwaraje bwo kurima kugera no muci. Voilà. Yeah, no ngo nta cyitwazo cyo kuvuga ngo ni muci ngo bizocika. Tushobora kubasigurira nkuko natwe babitwigishije uko twarose abagira neza bagiye gutembera aho hakurya hanze muri Canada. Hama barashobora kubibona nkonye n'icubahiro yavuga ati abo bantu vision ndimwo nashobora kubazana nanje nkabakoresha iwanje. Hama niho yaza rero uwo mugira neza yitwa Prospere. Yafise ibirembezo c'est la première fois je ndabibonye. Urumva ni mbere mbonye amatoma y'ibirembezo. Nababwiye yuko. Yeah. Abavyeyi bacu. Akeza karigura. Yeah. Abavyeyi bacu. Yeah. Mama Burundi. Na se Barundi. Yeah. Bazotuzanira bishasha. Ibitegwa uba warateye aho hantu barabivomerera gusa. Yeah. Baravomerera amazi y'imvura ntayo ntabwo abakenewe. Let's go. Reka tubereke ufatire ushinjira ngaha urabanza kugira ne ukidesinfecta kujya kuntu doshobora kwandura. Urugendo rwari rumeze gute? Rwari rumeze neza cyane. Rumeze neza. Ruraryoshe. Hari igihe ugenda ahantu niyo kumva umubiri urushe. Yesu niwe yageze kuvuga ngo umubiri urabikunze. Umutima urabikunze ariko umubiri urabyanze. Hari igihe ugenda ahantu ukumva umutima n'umubiri byose bibirimwo. Yes. Ego. So guys, aha tugeze ni hembega. Aha tugeze ni bugendana nyene. Ni bugendana just. Bugendana gusa twahinduye. Aha ni kubereka how. Nyibutsa ni bugendana hengaha. Ni muri bitare. Muri bitare. Ibugendana muri bitare. Gasubiramo muri commentaire. Ngo bitare. So guys, rero nkuko mwabibonye. Yeah. Twaba turagerageza kubereka. Je naho murabizi twavuze tuvuye mu kiganiro. Tuvuga tuti tuzobereka. Yes. Iyo turiko tuvuga ngo tuzobereka niwe ngo tubereke ibintu. Biteye igomwe. Atari kuvuga ngo tugiye ngo ngurumva ngo nibarije ngo iyo mpuzu ngo igugwa ngo amadolari 5,000. No, ahubwo twebwe dushyize kuri terrain dushaka kubwira ati ahantu hangana gutya. Ubu twavuye kuri 6 hectares tugeze kuri twavuye kuri 6 hectares tugeze muri 43 hectares. Sawa. Hama ngo umuntu ngo arambaye ngo ikanzu ngo ipantaro n'ikoti. Icyo mwomenya cyose ya 70 miliyari 70 dollars. Icyo shaka ko abantu biga reka dushaka tuve no mu bavuga abambara ibyo bisanzwe. Mugabo tubwire abantu surtout abanyagihugu bo muri Gitega. Nashimye ko ari abantu twagiye turaca twagana n'abanyagihugu baravuga bati jewe kintanyigisha anyigisha gukora je nk'umuntu mutoya ngakora kuko urinzi ubona ugeje agakora kuko nababajije mbega yatuma nkarishikira kuri terre arishikira kuri terre. So guys, wowe urinde kugira ngo ntukore. Turakubereka ibigori, turakubereka ibipiripiri, ibitoki, matomati ntarinzi. Amashu ukuntu bayateye turaza kubibereka. Just nahantu bubakiye barashaka amashashe. Yeah. Ndimo baraca bararima baca bagira ubuhinga bwa none bw'imipira iziravomera ayo mashu. Amazi y'imvura akora. Yes. Mwamusanzwe munabizi ko igihe cy'imvura hari abantu bitari muci tuguma twariye. Abantu bakora bavuga ngo muri saison hariho saison y'imvura, saison sèche na saison de pluie. Nuvuga ngo ubunye rero turi muri saison sèche. Nuvuga ngo mugabo nuko turi muri saison sèche takomeza kugira nte kurima kubera ko ubuhinga bwaraje. Reka rero tubatembereze kwa kundi nyene babereke umurima w'ibigori, babereke ipiripiri, tubatembereza no mu masho tubereke hose. No mu masho hose twabemeye nuko tugira nte tubibere. Ezabi ari akanuro kakabijya mfise. Ndaba tubajana no mu bizinu. Hose partout. Hose turaja gushika kugira ngo tubere. Yeah. So guys, let's go. Gumana natwe. Mubibona gute? Tugeze mu maki? Mu matomati. Je nashaka ko aza kubereka
n'imiburiburi ingene hubakiye bavyita ngo mu buhinga bwa serre niko navyumvise mugabo sinzi ico bisigura iyo kintu cantangaje ngaha reka ndakigusigurira saho n'ubuhinga bwa none bwaje bwa kijambere bwaje ikintu ubuteye bavyita akarima ko munzu umwami kera yarafise akarima ko munzu sivyo rero ubu unye haje rero umurima bavuga gutera umurima wo muri serre voilà wo muri serre ubu rero haje n'ibishashe n'inzu wubakira y'amashashe kugira ngo imvura ntinyagire ibitegwa vyawe uba warateye sivyo navyumvise jewe ariko n'ikintu cananga kindi hama ibitegwa uba warateye aho hantu barabivomerera gusa baravomerera amazi y'imvura ntayo ntabwo abakenewe reka tubereke ufatire ucinjira ngaha urabanza ukagira ne ukidesinfecta kujya kuntu udoshobora kwanduza n'umuntu no ngaha iyo ufise nk'ahantu hari abantu ukidesinfecta kugira ngo ntiwandure wongere ntiwanduze no ngaha rero iyo winjiye ubanza haguma haza bisha no muntu tukidesinfecta raba he tuwasanga umuntu ku muryango niwinjiye utidesinfecta so guys ngo tugeze herero sasa tugeze mu matomati muramaze kubona amatomati afise ibirembezo c'est la première fois je ndabibonye urumva ni ryambere mbonye amatomati afise nababwiye yuko abavyeyi bacu akeza karigura abavyeyi bacu mama Burundi na se Barundi bazotuzanira bishasha kandi bishasha gusa misi yaba sinari yuko itomati bashobora kuzitera gutya mu bisanzwe ziracari zitozi ziracari ntoyi zirakura iyo zikuze bashiramo imirembezo kugira bibe binini urabibona bikure bibe binini birembezo abantu bashaka nawe ukora bikibanza ukaba ingene hameze urako ivyo murabona yuko ari ibintu biri VIP so guys ega turacagenda ega ntituraruha turakomeza kubereka des amis reka dukomeze mugumane natwe uzikangana gute 9 aha ni 9 mu matomati mu matomati 9 wabibona kwebwe reka tumaze umuganirize gato y'umuntu ibi bintu byo kwidesinfecta bifashike kwanza imbere ko tuganiriza abanza bitondera abakunzi bacu hama amaje nkaba nitwa Irankunda Sarede abasanzwe ndimwe mu bakozi bakurikirana no murima w'itomati urimigwa mu nzu hama nkuko bimbagije desinfecta ifasha mu gihe uba wagiye urakorakora ibintu hanze kugira wikingire ntihagire ingwara ushobora kuzana indani nkuko twitwa susere indani mu nzu mu ntoki no mu birenge uba wambaye ibirato gaca uhonyora mu kanogo ngaho kaba karimo umuti kugira wikingire mu gihe uza kuba uriko uratembera ntihagire ivyo wanduza mbega umurima twabonye n'umurima wa kijambere mwebwe mwavyigiye mwabimenye gute ikindi naco iyo baje gutera ibintu nk'ibi ntibigwe mw'imvura wasigurira abantu ingene ubu burimyi bwa kijambere bugezweho mu yandi majambo bukorwa muri rusange kuko hariho abantu neza baheje kurahiganira baza kuvuga teka nanje ngire nkuko abandi bagize ubikore tushobora kubasigurira nkuko natwe babitwigishije kuko twarose abagira neza bagiye gutembera aho hakurya hanze muri Canada hama barashobora kubibona ntonye n'icubahiro yavuga ati abo bantu vision ndimwo nashobora kubazana nanje nkabakoresha iwanje hama niho yaza rero uwo mugira neza yitwa Prospere Sengiyumva araza arabitwigisha aratubwira ati burya kurimira hanze ntibihagije ari kuko iyo urimiye indani harakarusho kaza kwiyongera kuruta uko urimira hanze niho rero yacaza aratwigisha ibi by'itomati aratwereka ngene ushobora kubivomera ko twe ino twa tumenyereye tuvomeza rozware abari bateye imbere n'abavomeza zijya pompe ariko tugasha dusanga amazi ashazanana inguvu nyinshi gasanga ari ibitego biko biraryama ahungura n'amababi amashurwa abayamye niyo cyaratuzanira murabona iyo irrigation moderne iba guta hakoroka imari rimwe bigatuma ahantu hataba inonde ngo habe ikiziba kugira igiterwa kibandanye conka kandi ntikibe
amazi ntabe menshi nuko nashaka kubasigurira iterambere arane abarwabibona ntabyo nari bwabone natwe twabibonye nk'uku tubonana ibintu byiza tubimazemo iminsi rero twarabonye ko ari ibintu byo kwa miliyoha bifise avantage cyane bisigura ko abavyeyi bacu batubereye akarorero keza mbega ikibanza kingana gute mwateye izi tomati iki kibanza kingana n'imetero 100 ku bwaguke bw'imetero 15. Wow. Yego. Sinzi ko kindi kibazo mubaza jewe numva vraiment je numva byose yavyishuye sinzi ko babwira mbega tumenyereye yuko ibirembezo biba ibiti ariko ngaha twabonye ibirembezo ari migozi voilà Byo bimeze gute bigenda gute kugira ngo bije muri giye migozi bariko barabona bigenda gute iyo zimaze ku donc batanga kuzirembera ryari babikora gute muri rusange zino tomati mubona dutangwa kuzirembera zimaze ukwezi kumwe bino birembezo nabyo ino nyene twari tumenyeye ibirembezo by'ibiti ariko kubera aba ari ibintu twama dukora byisubiriza niho mucibona twakoze buno buhinga nyene bw'ibintu bitabora dushobora gukorera mu no mwaka n'ubundi bigasubira basi byisubiriza niho rero twaciye dufata ko dukoresha ino migozi birashoboka nkabereka n'ukuntu dushobora kubirembera gukorera ngaha iki aha okay bakise akabitwa akakibus gashatu dushobora kuzana umugozi atwayidugije kugira dushobore kuhategura ntihagire imigozi tuzibira turashobora rero kuzana uno mugozi nk'uko twawukuye ngaha hejuru tukazinga kugira dushobore gushikira nivo dushaka ko umugozi ukora ko ku rutomati gacha tumanika hano hejuru uku gacha turembera uku Ukuvuga igikorwa cyo kurembera kiraheze. Oya ntigiheze kizobandanya ariyo mpamvu nkubu nahejeje kururembera. Nkubu nahejeje kururembera kandi uko mubona uno mugozi uzinze hajya. Ntibisigura ko runo rutomati ruzogera hajya gusa. Urya mugozi usigaye hariya ni umugozi uko urutomati ruzokura burya rurakura kurenza aho uwo mugozi ugera. Uvuga ngo urutomati rurakura kurenga ngaho. Ni gitire? Rumva rubandanya gwama tomate indetermine niko tuzita uvuga ngo ngaho tuhagarutse zizerera amezi zimara zirashobora kumara umwaka zikihari aha rero uno mugozi tuguma twamura tutangura kwamura ku meza uvuga ngo batangura kwamura mu meza n'umwaka ushobora tuguma twamura aha rero ugeze hajya hejuru mubona hajya tuzobandanya duca tururyamika turafise haziteye anve ziteye zitabangabanganywe ku buryo uru rutomaturu rukuze gushika hariya tuzosha tururyamika zice zikora tuzingura hariya zitere ziryama ziduga kugira hejuru tugende turazingurura turonka aho dushira uwo mugozi iri ni iterambere ikibazo kimwe cyane maje ndashaka kubaza kuko bivuze ko bon hariho bien sûr itandukaniro riri hagati yo kurembeza ibiti no kurembeza imigozi wowe umaze ndazi ko byose umaze kubikoreramo nire itandukaniro wawe muze kubona nyamukuru bavuga ati uyu mugozi ufashe ibigusumba kije kirembezo cy'igiti hama itandukaniro rihari nko kubijyanye no kurembeza ibiti n'imigozi twasanze ukoresheje ibiti uca wama ku isoko kandi n'amashamba duca dusanga twayahungabanije rero uwo mugira neza barabyize aca dusanga bino bintu nibyo byo gukora imigozi urabona nk'uyi turamaze kuyikoresha imyaka 3 tubikora no kuvuga ngo apa y'ukurima uguma uyikoresha bya gikoresho nyine ukingira ibidukikije ndumva biciye bizamo urakoze cyane yego namwe urakoze guys twaberetse itomati muntuze mu mashi twashatse kwereka ko hajya ahantu mwabonye itomati ntibaharimira itomati gusa ahubwo baharimira ibindi bintu byose bitandukanye nk'ubu murabona muri ikibanza kirimwo amashu
c'est pas la même place no hari inyuma bariko baraharimira itomati ngahana bariko barimira amashu kandi bisigura ko nahari twabonye bashobora kuharimira amashu ibiharage ibintu vyose byose kuvuga ngo ntitwayiberetse ngo yinyi ihangare ngo ikoregwamwo ngo bashiramo gusa ngo igitegwa kimwe oya ni byose kandi nko muriko murabibona amashu nayo mugende murabe irabire ubona ko dusa neza kandi natwe tunabonye hariya ngo hariho nkuko byose ari mu ntozeye urabona ibintu by'ibyuma hano hazo ibyo bimporta bakura hanze ngaha mu gihugu nyene mu Burundi ibi byose byavuye byabyawe nama bayivuga gute namahinguriro gira byagwa kuri ndayishimiye nyakubahwa nyene icubahiro ibi byose rero namahinguriro hano mu gihugu yagaha mu gihugu cy'u Burundi aze kubereka amashu n'ibintu bitandukanye reka rero tugende kwanza tubereke ibishasha guys mwabonye uburyo bugezweho bwo kuvomera ibiraya uburyo bugezweho bwo kuvomera ibiraya yes ibiraya muci arari muci normalement muci egada yakare ari ku musozi murabona yuko ubuhinga bwa none bwaraje bwo kurima kugera no muci voilà nuvuga ngo nta citwazo cyo kuvuga ngo ni muci ngo bizocika niyo mpamvu ndahora kandi vraiment ntabesha kuko ni ibintu biboneka no muci baravomera ubuhinga bwa none bwaraje erega abantu bagumi Bujumbura ntaco babona nta kintu na kimwe vraiment ingwe Gitega yes ingo mwirabire ibyiza by'u Burundi mwirabire ukuntu bavomerera muci basi ntege umuntu yizo kwitwaza ngo muci ngo ntibarima ngo muci ntibarima bararima ahubwo menya ati norima gute muci akarero keza kugira ngo mubibone ingene bigenda yes genda bereke ingene ariko aravomera bisa neza